Mwiriwe mwakeye, karibu kuri Ukuri kwanone podcast EP16. Akazina banyitwa n'Injimbi Radio Done. Uri mushasha ntiwibagire kugira subscribe, like, comment. Utari mushasha naho ntiwibagire kwandika ngaho muri comment ivyiyumviro woba ufise kwiyi topic twayazeko, maze urungikire iyi video mugenza kugira nawe nyene ashobore kumenya ukuri aho kuri. Ntimuvyigumye kubera ni vya twese. Rero musi ntatinze tuza kuvuga ko ku bintu bibiri gusa. Icambere ni Pope Francis, umukundwa na bose, umuntu afise imbaraga mugani ukayoberwa aho ziva, kubera burya abantu bafise imbaraga baraba bafise ikibaranga. Power ni imbaraga ndibaza, simbe ndabivuze nabi. Hanyuma topic 2 ni ingene wakira advice, ingene wakira impanuro zivuye ku bantu. Rero musitsa kuvuga ko ivyo bintu bibiri. Rero ntatinze inge dutangure kino kiganiro. Bwa mbere na mbere ico gusa ngomba ko umuntu yomenya, ibi ni ivyitekerezo vyanje. Uko navyumvira niko ndabivuga, naho kuvyakira uvyakire nkuko wowe ugomba kuvyakira, ntuvyakire nkuko ngomba jewe ngo uvyakire, kubera impanuro zitandukanye kandi ingene umuntu azakira zitandukanye n'ingene umuntu azakira. Rero ino munsi ingene tutangure ku topic ya mbere ariyo Pope Francis, au Papa bavuga izina ryiwe ugutandukanye bivanye n'ikirimi cyawe. Mugani rero Pope Francis, kubera hari ibintu vyabaye vuba, sinzi ko wabimenye, vyabaye vuba, yemeje gushigirikira imigambi y'abantu babiri bahuza ibitsina, y'abantu babiri bari bamwe, y'abantu babiri badatandukanye, y'abantu babiri bakunda bameze kumwe, mugani bakunda ibintu bitandukanye, mugani bakaba bagomba gukundana. Sinzi ngene ndo bivuga. Rero ivyo bintu yasinyiye aho yahezagiye, kubera burya Pope Francis afise power, imbaraga, ubushobozi bwishi cane, hamwe nawe wibaza ingene yaburose, aho ngene abufite bikakuyoberwa, kubera nta mu president je ndibaza atarabonana nawe, atarasengerwa nawe, atarahura nawe. Ndibaza nta muntu kwisi aho igihugu kwisi kitazi Pope Francis uwo ari we. Amateka yiwe aragoye kumenya, ivyo yakoze biragoye kumenya, kubera bavuga ngo ati ngo i-church au ico giti cyo kuba witwa Pope ni giti cyatanguye kuva kera mu bihe vya Yesu. Bakavuga ngo ati ni Sempire Petero, ngo ati ngone yabitanguye. Mugani ugiye uraraba usanga atari byo, kubera Imana ntiyashinze ishengero ngo Petero ngo bari we narirongora. Je ndibaza suko bimeze. Ndihenze muze kwandika ngaho muri comment mu mpe ukuri aho kuri, mbwire ukuri aho kuri, wosanga ndihenze. Gani rero aho igihe ibintu byatanguye agiye birahinduka, umuntu aza arahinduka, kubera umaze kuba Pope bitwara ubuzima bwawe bwose. Urumva ntibakuvanako, urivanako, ugumako mpaka ubuzima bwawe. Urumva uzokwa mufise power, uzokwa mufise za mbaraga. Rero hamaze kuba abantu uzenya 266, 266 nibone bamaze kuba bafise izo mbaraga, izo power zo guhezagira abaperezida bagiye bararengana, ibihugu, abantu, ibintu byinshi bagiye barakora, abo bantu bagiye bararengana. Rero Pope Francis ni Pope wa 266. Rero vuba ahejeje kwemera ibintu biteye ubwoba, bibabaza abantu benshi, aho vyemera kandi bikemerwa n'abantu benshi, bikankwa n'abantu benshi.
bigakurikirana n'abantu benshi aho bigakurikirana n'abantu bake bivanye n'ingere wewe aho n'umuco wawe wowe umeze. Nko muri Amerika ivyo bintu Obama yarabisinyiye kwemeza yuko abantu bamwe barashobora kugira ubugeni mu ishengero, barashobora gukundana takabuzwa. Ego urukundo ruri hose mugani tumenye yuko ibintu bitandukanye kandi ingene Imana yabiremye nikone dukwiye kubigirako. Mugani abantu bazana ubwenge bwabo bagahindura ibintu bakabikora ingene bagomba kubikora. Hanyuma ni mu bindi bihugu bitandukanye bagiye baravyemera. Mugani ubu rero Pope Francis vuba yaremeje yuko umuntu ashobora guhezagirwa aho umuntu wari we wese kwisi nzima afise ngo rukundo rwo gukunda mugenzi we arashobora kubana karamata atangorane. Jewe ngwirikira ivyanditswe, Imana niyo itegeka, niyo ifise ijambo rya nyuma. Rero kwirikira Bibiliya biravuze ngo ati mukundane. Rero kuvuga ngo ati ngo abantu bakundana ari abantu babiri si kucubanka urabakunda mugani ntuca wemeza ivyo bakora ngo ati ni ibintu vyiza, ni ibintu wo hanura abana bawe aho bagenzawe ko bikurikirana navyo ngo ati ni uburenganzira yaho. Urakunda ivyo barimo ntubanka, ni gukunda mugenza nkuko wikunda mugani ntushigikire ivyo bintu barimo kubera bitandukanye n'isezerano Imana yahaye abantu hagati y'umugore n'umugabo. Rero ivyo bintu yaravyemeje arabihezagira, abantu batangura kuvuga ibiki n'ibiki, urumva icavuze ntikihindukwa. Je sinzi igituma n'ingene ivyo bintu bidahindukwa, n'ingene Pop afise ubwo bushobozi kubera n'abaperezida bamugenderako mugani umenga hari akarusho. Kandi n'abantu hari abantu muri kundi nyene yo muri Catholic mu Gatolika mugani si bose ngira sinzi bamubona nkuko aho bamwitwa father rero no kuvuga ngo ati papa. Ibintu vyo guhamagara papa mu izina rya Yesu uhamagara umuntu aho bukosheje cyane. Rero nagiye kure Pope Francis yarasinyirije ivyo bintu biriko biravugwa, biriko birahindura, urumva vyemewe. Hari ibindi bintu bizoza je kubera ingene mbona isi igenda, haraza ikintu kimwe kikarengana hanyuma ikindi kikazoza kikarengana mugani n'ingene isi iriko iragenda mu bihe bigoye cyane. Rero humuruye amaso yawe ukaraba ntushobora kubibona, wiyumviye ku bintu bigenda biraba bimwe ukavyitekereza ukavuga ati none ibintu kubereka biriko biraba ntushobora kubibona. Hino hari amavideo ndagenda bivuga ko biri mu gwaruka amashure ntibarabishiramo mugani hariho amashure amwe yagiye aravyemera bigisha abana bato ibiki n'ibiki, gasanga ni ibintu biteye ubwoba. Je ndibuka higeri no muri Amerika dugishikino nkiri umwana, urabona abana nyene b'abarundi kusanga mwifatanyije ukunyene muriko muritambukirana nta ngorane. Hanyuma haza uwundi muhungu nyene kandi gahungu kambwira ngo ati ngo murakundana, je nivugira yego n'umugenzi. Nako aca kavuga ati ngo you are gay. Ako jambo ntago ari ubwa mbere nakumvishe, ntabwo ndari bwakumve ngo you are gay. Urumva babahindura buke. Ivyo bintu vyabayeho kuva kera ndibaza ntibitanguye ubu. Rero hariho n'akandi kantu je ngoma mvuge murantunga mugari aka kantu n'iciyumviro canje. Hariho ngo ati namba za 666 ngo izo namba ngo ufise ubwenge aziyumvire ko ngo ni namba z'umuntu. Muntunge ni namba z'umuntu. Ivyitegerezo vyanje umwe wese afise ivyumviro vyiwe vyiza bibi, ingene uvyakira n'ingene wewe uvyakira, ingene nanje ndabivuga ko ndavyumva. Izo namba tukaba tufise umu Pope ariko namba 266 ibihe biri imbere twe tutazi
kubera bagenda barahinduka bagenda barahinduka abantu uze aba pop bagenda barahinduka izo nama ni kone zitotera zihinduka hanyuma tukazoshika kuri za namba au umupop azoba yujuje za namba 66 666 n'ivyumviro vyanje gasanga ni wene azohezagira ibintu vyinshi azohezagira na vya bintu umuntu ashobora gusoma mu gitabo ci revolution iherezo ivyahishuwe na Yohana ngira ngo naho gasanga ni wene azobihezagira nkuko uyu Pope Francis ahejeje guhezagira ibi icumviro canje nawe nucumvire ko uri umuntu asoma urashobora kugenda guharabwa hasoma sindahazi mugani urahumva kandi na uravyumva wumve ko nawe ufise ivyo vyitekerezo rero topic ya kabiri ni kuvuga ngo ati ingene ushobora kwakira impanuro ku bantu umuntu agwaye impanuro arugenda gusaba impanuro aho umuntu akakubwira impanuro uko nuko bivanye nibeho urimwo aho n'ibintu urimwo aho n'ingene wewe ugomba kumera kwifata kunuko ugasaba impanuro akumviriza impanuro kunuko rero ngene uzakira bivana nawe kubera burya ari umuntu aguhanura ego bikagufasha n'undi aguhanura agomba kukuyobya agomba kukubesha agomba kukuzimiza rero rimwe na rimwe wumviriza utega amatwi wakira ku bintu nawe ushoboye kumva ngaha mu mutima ko biza neza ko ushobora kubiyungurura ukavyakira neza kubera burya nta muntu azogukunda kuruta umuvyeyi wawe nta muntu azokugombera neza kuruta umuvyeyi wawe ni wewe je ndovuga ngo ati yo guhanura ukabifata ngaha nta kibazo ngane hariho n'izindi mpanuro uvana hanze izi mpanuro uvana hanze kenshi na kenshi ni kuzitondera kazumviriza kazuyungurura kazumva nyene ko ari impanuro nziza uwo muntu aguhaye hanyuma uzumvishe ukazigirako ukazikorerako hanyuma ubuzima bukabandanya kubera burya nta muntu kw'isi adahanurwa kandi abantu kw'isi tubayeho kubera guhanurwa nyene guhanurwa n'uwundi kandi n'iterambere ryacu riri mu vyiyumviro aho mu buhanuzi bw'abandi bantu kandi ugasanga ni kubona tugenda turakura mu bwenge no kw'isi no mu mubiri uko nuko ako karaga topic kanyuma rero gusa ikintu je ndagomba ko wovana mu iyi video y'ino musi ukuri kwanone EP16 ni ibintu bibiri gusa kumenya ni gutahura ingene ushobora kwakira ibintu kubera nk'ivyo vya Pope Francis yemeje agashinira ivyo bintu je ndazi hari abantu benshi bamwumva uko bamumenye uko ntibazi uwo ari we n'abandi bari hafi yabo aho bakenectinze kurwo rusengero ugasanga bamuzi ukundi bamenye ukundi gutandukanye nuko wewe ushobora kumumenya rero izo mbaraga izo power afise na urashobora kwiyumvira ingene yaziro wasanga ingene azifite ugasanga ni ibintu biguciye mu hejuru ntubitahure mugani ukabona yuko afise uburyo bushoboce cyane aho uburyo buhanitse buri kure bwo guhindura abantu bwo guhindura isi bwo guhindura iterambere ry'isi n'abantu bari kwinosi rero gusa nawe ibintu ugenda urabona uvyakire umanje kubiraba no kuvyitegereza ibyo ari byo nzobona ikintu cyari cyo cyose ngo hanyuma ucemera aho ntuzokumva ikintu cyari cyo cyose ngo hanyuma ngo ukorere ko aho ucemera manze wibaze aho ugera na research gufasha gutahura ivyo bintu byari byo kuri kwa none EP16 ndagomba ko woyirungikira mugenzi wawe umuntu wari wese uzi yoshobora kuraba iyi video
2024 ibintu bishasha biriko biraza, ndiko niyumvira ibintu ndoshobora gukora, amatopic atandukanye yo kwigisha, yo guhanura, cane cane abantu bo mu Burundi bibaza ibibazo bijanye n'ivyo mu mahanga. Nuko vyose bigadufashamwo twese gutahura nyene ibihe turimwo, yuko burya naho ari kure ubu turegeranye kubera aya makamera dukoresha, aya réseaux sociaux dukoresha, aya social media, ibi n'ibiki, ugasanga twese turatahuranye, turumvikanye, turi hamwe, tugwana mu nda tutarinze guca hirya no hino, ugasanga urukundo ruriyuzuye hagati y'Uburundi n'Abarundi mu mpande zose kw'isi nzima. Rero vyari ivyo, ntibibagire kugira subscribe, like, share, urungike mugenzi wawe ngira ndabivuze, hanyuma tuzosubira kubona niyo twabonana. Peace.